yitwa General Majoro Evaristo Ndayishimiye, akaba perezida w'igihugu ciza c'u Burundi. Yahimirije abene gihugu gutunga urukwavu. Nivyo wabyumvishije neza. Reka ndakuyagire amateka y'urukwavu. Urukwavu rufise ubushobozi bwo kwiruka ibirometero 45 kw'isaha. Urukwavu ruvyara mu mwaka incuro zigera ku ndwi. Urukwavu ruvyara haheze imisi igera kuri 28. Urukwavu ruvyaye inyuma y'amasaha 32 ruba rufise ubushobozi bwo kuba gusubira rukwima. Nukuvuga inyuma y'umunsi umwe n'amasaha atarenga 8. Urukwavu rurasubira rukima kugira ngo inyuma y'imisi 28 ruze rusubire ruvyare kandi. Mu gihe ku bantu tuzi ko abahungu ari bo baresha bagatongoza bakarondera abo babana. Ku nkwavu ntabwo ariko bimeze. Inkwavu z'inkobwa nizo zirondera inkwavu z'impungu kugira ngo zizimye. Nivyo wabyumvishije neza. Urukwavu rujya ibiro 90 by'ubwatsi ku mwaka. Ugiye wegeranya ivyatsi rujya ukabishira ku munzani. No kuvuga yuko umwaka uza kurangira urukwavu ruriye ibiro 90 by'ubwatsi. Urukwavu ku munsi rusinzira amasaha agera ku 8. Rushobora gusinzira rukanura canke rugasinzira ruhumirize. Urukwavu rumara imyaka 8, ubusaza bukarugatura bukagwica nubwo atangwara nimwe guba gwagwaye. Ubusaza bukabwirangiriza. Urukwavu rufise ubushobozi bw'ukwihweza mu mwiza w'inzitane, ibituma rushobora kubasha kuba mu mwobo w'imetero 5 nubwo hoba hatabona. Ni kubera yuko rufise ubushobozi bwo kukanura rurabira mu mwiza. Urukwavu rushobora kuvyara inkwavu 84 ku mwaka umwe, kuko buri rukwavu rwa kijambere iyo ruvyaye rubafise ubushobozi bwo kuvyara imvyaro bwo kuvyara ivyana 12 igishingo kimwe. Ivyo rukabikora incuro 7 ku mwaka. Ubwo umwaka ukaza kurangira urukwavu rumwe rufise ivyana 84. Urukwavu rurakunda kurangura amabanga y'abubatse ku buryo bw'uko ku mwaka umwe urukwavu rushobora guhuza ibitsina incuro zigera kuri 300 mu mwaka umwe. Urukwavu rusoba mililitiro 10, maze ivyo rukabikora incuro 12 ku munsi. Urukwavu ruvyara, urukwavu rw'ingoragore nigo rusoba cyane, nigo ruganga cyane ku buryo bw'uko ku mwaka rushobora kuganga incuro zigera ku 1460. Ibituma ku mwaka urukwavu rw'ingoragore rushobora gusoba, rushobora kuganga irito zigera kuri 25. Urukwavu rukuze amatwi yago abapima santimetero 10. Urukwavu rufise amenyo agera kuri 28. Inkwavu ziramoko agera kuri 63. Nivyo wabyumvishije neza. Inkwavu ziramoko agiye atandukanye. Muri ayo moko inkwavu zikagira amoko agera kuri 63. Urukwavu runini rushobora kugira uburebure bungana na santimetero zigera kuri 50. Urukwavu rufise ubushobozi bwo kwimba umwobo muremure winjira indani ukagenda ukagira imetero 5. Mu mwobo w'urukwavu rushiramwo ivyumba 4. Ivyo vyumba 4 bija mu mwobo w'urukwavu, buri cumba kiba gifise akazi kacu. Urukwavu rushiramwo ico bita miheno. Miheno ni cumba urukwavu ruryamamwo. Muri uwo mwobo rushiramwo n'ikindi cumba cagenewe amaganga, icumba gikora akazi nk'ako twarete ikora. Ni cumba urukwavu iyo rukeneye gutama henehene ruca rugenda rukayatamwo, iyo rukeneye kuganga rukagangamwo. Urukwavu ruba rufise n'icumba cyo kwitwa nk'idepo, icumba urukwavu rushiramwo ibintu nk'ivyatsi rukeneye kwifashisha mu gihe utaza kuba gwagiye hejuru kurisha. Urukwavu ruca rushiramwo n'ikindi cumba kimeze nka saro, icumba urukwavu rugira gute rukiniramwo. Ivyo byose biba ari bice bigabuye biri mu mwobo w'urukwavu. Urukwavu rusumbya umuntu kumva, kubera ko urukwavu rurashobora kumva ijwi rifise frekase zigera ku 40,000 mu gihe umuntu akoresha frekase zigera ku 20,000. Nivyo wabyumvishije neza. Mu nyama y'urukwavu harimwo intungamubiri nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Mu ntungamubiri zigaragara mu nyama y'urukwavu harimwo nka proteine nyinshi cyane, harimwo yitwa vitamine B12. Iyo nayo ikaba ari ingirakamaro ku magara y'umuntu. Mu nyama y'urukwavu harimwo potassium ifasha umutima gukora neza, ndetse igafasha n'imitsi gukora neza. Hari nayo mpamvu iyo abantu bafise ikibazo c'umutima abaganga babahimiriza kurya inyama na cyane inyama z'urukwavu. Ibihugu 5 bitunze
inkwavu gusumba ibindi igihugu ca mbere ni igihugu c'Ubushinwa, hagakurikira igihugu c'Ubutaliyano, hagakurikira igihugu ca Espanye, hagakurikira igihugu c'Ubufaransa, ica gatanu ni igihugu ca Indonesia. Ngivyo ibihugu bitanu bitunze inkwavu gusumba ibindi bihugu. Kubera ko urukwavu ruvyara ku mezi atatu rukaba rushobora kuvyara ivyana 12, tukaba twabonye yuko ku mwaka rushobora kuvyara ivyana bigera ku 84. Ivyo vyana ku mezi atatu bikaba bifise ubushobozi bwo kugira gute bw'ukwima, kubera yuko urukwavu rugira ubushobozi bw'ukwima iyo rumaze amezi atatu ruvutse, nayo urukwavu rukagira ubushobozi bw'ukwimya iyo rumaze amezi 4 ruvutse. Bivuze ngo inkwavu z'inkobwa zikura n'ingoga gusumba impungu. Ivyo rero kubera uko kurondoka n'ingoga no kuvyara nyinshi mu gihe ari inkwavu za kijambere, bituma urukwavu ku mwaka umwe iyo warufashe neza rukaba ari urukwavu rwa kijambere, umwaka uza kurangira rufise izo gwavyaye n'izirukomokako, izavyawe n'inkwavu zavyawe na rwa rukwavu rwa mbere, zose hamwe ziba ari inkwavu zigera kuri 478. Ibituma urukwavu ari ikintu kivyara cane kikarondoka ku buryo bw'uko urukwavu ari ikintu gikwiye gutungwa. Ndetse n'icubahiro umukuru w'igihugu akaba yahimirije abene igihugu gutunga inkwavu kugira ngo zishobore kubafasha kugera ku iterambere, gwirira ivyatsi vy'ibirandurano byo mw'ishamba. Ubwo rero ikindi rukavyara n'ingoga, ukindi naco n'amaganga y'urukwavu akadandazwa. Ivyiza by'urukwavu ntaho wivuga ngo abidondagure byose ngo abimare, ndetse n'ibigize urukwavu ni vyinshi. Kuri Soba Story uyu munsi nkaba nashimye kukuyagira ivyo bike muri vyinshi. Soba Story murakaza neza, murakagira amahoro n'amahonda, itekane mu mutima no mu mifuko. Ndagusabe ukore subscribe, nivyo wabyumvishije neza. Ndagusavye ukore subscribe, wongere ukirungikire n'abandi bashobore kumenya ivyiza nibigize urukwavu, maze nabo bashobore gusobanukirwa ibi na biriya. Soba Story, hasta la victoria siempre.